biryoshye cyane turi mu ntara ya Gitega nka Kiyago Media TV aho tubona bene ntare baraberewe cyane bambaye impuzu zera cyane aho bariko baradefira ibintu biraryoshye cyane kandi bakaba bavyitegekanije bambaye impuzu zera naho zinutse hari kirere kitameze neza. Hari abanyeshuri benshi nabonye baryohewe cyane bamwe bavuye mu interna baza gushigikira ibirori by'urumuri rw'amahoro. Anjali ana bwana kamera nimore icyo nababwira nuko ababyumvisha amatwi kabisa boza kuko iyo bumvirije n'amajambo tuba turimo turakoresha kenshi turahanura urwaruka murabona ubu wishinga kwibukira ibitagira ngura ariko tugarutse kukaranga sokuru yadusigiye nabo nawe turahakura n'impanuro bigatuma igihugu cyacu cy'Uburundi cyamana ubuntu kikamana agateka mu makuru. Yitwa Bitogwa Misago Pascal niya gisaka y'imbavu ndende ruhanga ruhanga ruri nabi wabo batorura esimbazo rurero ruri nabi wabo kizigenza wacu muri nabi wabo babatwara bayaga bahuza kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze nkunda abantu bakunda abantu bayaga mahoro kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze nkunda abantu kwisi yose bayage bahuza umukinindo bayage bahuza
Bakumuzaga bayage bahuza Kumutakura bayage bahuza Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu Nkunda abantu bakunda abantu Nkunda abantu bayaga amahoro Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu Mukamenge bayage bahuza Mukinama bayage bahuza Kumutakura bayage bahuza Chibitoke bayage bahuza Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu Nkunda abantu Nkunda abantu Nkunda abantu bayaga amahoro Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu bashira hamwe ngakunda bavuga nubu kudukuri gushinze gutsindika inyuma murandunga jewe mu miji yako uza kwanga nukuruza mukunde uza gukunda nukuruza mukunde kuko nayo kwanga nango naco bimaze nkunda abantu Nkunda abantu bakunda abantu Nkunda abantu bayaga amahoro Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu Uza kwanga nukuruza mukunde Uza gukunda nukuruza mukunde Ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Nkunda abantu Nkunda abantu bakunda abantu Nkunda abantu bayaga amahoro Kuko ngo nayo kwangana ngo naco bimaze Uno musi turi ahantu ariko arabera urumuri rw'amahoro nka Flambeau de la Paix. Flambeau de la Paix uno musi twashitse mu ntara ya Gitega ahantu ariko arabera ibirori ndetse bigaragara neza yuko ari finale ya Flambeau de la Paix. Reka turamutse umwe mu bo tuhasanze bite. Sawa sawa. Yes bakunzi ba KMTV aho turi Gitega mbego uno musi ko tubona mwaje muri benshi hoba habaye iki hano. No musi ngaha urumuri rw'amahoro ni kimenyetso c'amahoro ngaha mu Burundi nyene. Cyo gituma twitabiriye kandi n'ibirori nyene bitegetswe kuraba umurundi wese akeneye amahoro. Yes muravyumva kuri uno muntu dusanze hano muri bino birori vy'amahoro aho urumuri rw'amahoro rumurikira abarundi. Yego. Mbega mwe witwa bande? Nitwa Irankunda Patrick. Yes. Biragaragara neza ko abanyagitega bino birori bavyitabiriye cyane bakaba bavyitabira ari benshi cyane turabona abantu benshi cyane bari nyuma yacu abantu ndetse bambaye impuzu zera na cyane ku minsi yose imyaka yose urumuri rw'amahoro twama tugaragara twambaye impuzu zera mbega uno musiko waje wambaye umupira w'imbeho ni kubera ikirere cyari kimeze nabi Kirere cyari gisanzwe kimeze nabi kuva mu gatondo nka 10 cyo gituma tutigeze twizera neza yuko kirere kiza gusa neza ariko yatanguye kugwa kuva 10 yatanguye kuva 10 iragwa rero cyo gituma tutigeze twizera ko ikirere kizaguma kigenda neza cyo gituma twitwaje imipira y'imbeho. Yasega tubashimire cyane ubwire n'abantu bose ko boryoherwa mu rumuri rw'amahoro kandi twese hamwe turi kumwe biragize iki biragenda neza kandi birashoboka. Yes ni KMTV naho utaha ciao.